Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wewe uteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Turi ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 11 z'ukwa 10. Nyuma y'uko perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi atangarije ko we na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame bafite urufunguzo rw'amahoro mu karere k'uburasirazuba, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda we avuga ko ayo magambo ayo by'uburari. Kubera iki? Nibyo ibyo perezida Tshisekedi yavugiye Buseri n'ikinamico rya politiki rigayitse, kubera ko twari mu nama y'ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, icyo bise Global Gateway Forum. Mu Burundi hasojwe irushanwa ryo gusiganwa ku magare mu cyiciro cy'abagore nyuma y'iminsi 5 rizenguruka intara zose z'igihugu. Ubwo twarabatumiye, ariko igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cari catubwiye ko kizoza, ariko barashoboye gusiba ku munota wa nyuma ngo kumva zitabavuye ko ariko bari babyiteguriye. U Rwanda ntitwamenye inkuru ingene byagenze. Uno umuyobozi w'ishyirahamwe ry'amakinga mu Burundi usobanura impamvu ibihugu bimwe mu bituranye birimo n'u Rwanda bititabiriye iryo rushanwa. Muramwumva mu kanya mu makuru. Hari n'abazamuganga nk'uko bisanzwe buri wa gatanu. Ibi byose n'ibindi bikwiye muri aya makuru ni mu kanya nyuma y'uko Prime Ndikumagenge atugezaho incamake y'andi makuru ya BBC avugwa ku isi, ari muri studio za BBC Nairobi. Ibihumbi n'ibihumbi by'abanyepalestina bateshejwe izabo batanguye gusubira mu buraruko bwa Gaza inyuma yaho igisirikare ca Israel cemereje ko amasezerano yabe na Hamas yo guhagarika intambara yamaze kuja mu ngiro. Israel ivuga yuko ingabo zayo zasuye inyuma ku mirongo yumvikanywe ko, ariko benshi muri abanyepalestina bashika bumirwa babonye urugero rw'ingene ibintu byasambuwe. Ni inkuru ya Hugo Bachega mwumva mwijwi rya Giselle Berwa. Ku muhanda uca ku nkengero za Gaza, umurongo muremure w'abanyapalestine bakuwe mu byabo barimo bagana mu majyaruguru baca mu mukungugu. Abenshi bari mu rugendo n'amaguru bitwaje ibyo bafite mu bikapu. Ku barimo gusubira mu ngo zabo, ibyishimo byatewe n'ihagarikwa ry'intambara byazimbuwe n'akababaro ko gusanga uduce bari batuyemo twarasenyutse. Igisirikare cya Isiraheli cyasubiye inyuma ku mirongo bumvikanyeho mu masezerano, nubwo kikigenzura igice kirenga 1/2 cya Gaza. Igihe cyo gutegereza irekurwa ry'imbohe zisigaye cyatangiye, harimo n'abantu 20 bikekwa ko bakiri bazima bazaguranwa n'abanyapalestina magana bafungiye muri gereza za Isiraheli. Urongoye batavuga rumwe na leta muri Venezuela Maria Corina Machado yavuze yuko agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel yaronse ari ikimenyetso gikomeye c'urugamba abanyevenezuela bose bagwanye. Yavuze yuko kabahaye ingoga zo kurangiza igikorwa batanguye cyo kwigarurira ukwicira no kwizana nk'uko yabivuze. Madame Machado yarashoboye kunga abatavuga rumwe na leta muri Venezuela imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu, ariko amaherezo yankirwa kwitoza. President Nicolas Maduro yaciye atangaza yuko ari we nyene yatsinze amatora. Yavuze yuko ataranzwe n'ubwisanzure no kunganisha abitoza. Ibiro vy'umukuru wa Amerika vyaneguye iyo ngingo, bivuga yuko iyo komite yashinze politike imbere y'amahoro mu kudaha ako gashimwe President Donald Trump. Leta y'abatalibani muri Afghanistan yagirije Pakistan kuvogera ikirere cayo inyuma y'ibintu bibiri biturika byumvikanye ku murwa mukuru Kabul ku wa 4 mw'ijoro. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi buvuga yuko hari n'isoko risanzwe ryatewe amabombe hafi y'urubibe na Pakistan. Abategetsi ba Afghanistan ntibemeje canke ngo bahakane kugaba ibitero muri Afghanistan. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru, umuvugizi wa gisirikare wa Pakistan yavuze yuko Afghanistan ari cicaro c'iterabwoba kuri Pakistan, ico abatalibani bahakana. Umushikiranganje
w'abatalibani ajejwe imigenderanire yavuze yuko Pakistan itosubira ico yise iryo kosa ahubwo ko yohitamwo ibiganiro aho guhitamwo intambara. Aya makuru mwumva na ya BBC. Eklezia Katolika hano muri Kenya yazanye ubwoko bushasha bw'umuvinyu uzohora ukoreshwa mu gihe cyo gusoma imisa, inyuma yaho uwahora ukoreshwa warusigaye ugurishwa cyane mu bunywero. Eklezia ivuga yuko yahisemwo umuvinyu wa kera wo muri Afrika y'Epfo ngo ube ari wo mushasha ugiye kuzohora ukoreshwa mu migirwa, ukaba wemejwe kuzokoreshwa mu misa gusa. Amacupa afise ikimenyetso c'umukono kigaragaza ko ari wa muvinyu w'ukuri. Bamwe mu bakatolika bashimye iyo ngingo, bavuga yuko kuba uwo muvinyu wa kera warusigaye ukwiragiye mu mabutike vyogabanya insiguro yo kuba ari ikintu cubashwe cane. Umukuru wa Ukraine Volodymyr Zelensky avuga yuko umwana w'umuhungu w'imyaka 7 yaraye yishwe mu bitero vy'Uburusiya kuri Ukraine. Ibitero vyarimwo indege zitajamwo abadereva, drone amajana 450 na misile zirenga 30. Zelensky avuga yuko ibyo bitero vyaguyemwo abantu barenga 20. Uburusiya bwovuga yuko bwarondera kugema ibikorwa remezo. N'inkuru ya Gary O'Donoghue ari Kiev mumva mwijwi rya Anne-Marie niwe mwisa. Mu masaha y'ijoro ibihumbi magana by'abantu mu gihugu byasigaye bitagira amazi n'umuriro. Kimwe mu bigo binini bitanga umuriro w'amashanyarazi muri Ukraine, Ditka, cyatangaje ko iki ari igitero cya gatatu kigabwe kuri kimwe mu bigo byabo muri iki cyumweru, kandi ngo ni ku nshuro ya 200 barashweho kuva imirwano hagati y'Uburusiya na Ukraine yatangira. Amazi yabuze mu bice bimwe na bimwe by'umurwa mukuru wa Kiev, harimo n'igorofa rikomeye rikoreramo leta n'inteko ishinga amategeko. Mu rwego rwo gufasha abahakorera, hateguwe ubwiherero bugendanwa ndetse banahawe amazi yo mu macupa kugira ngo babe bifashisha. Umushiranganje wa mbere mushasha wa Madagascar mu general wa gisirikare Rufin Fortuna Zafisambo yahumurije abafise amakenga ku bushobozi bwiwe bwo gutorera inyishu imyidogo yashikirijwe mu myerekano y'urwaruka yamaze imisi irenga 7. Yaganywe kuwa mbere inyuma yaho President Andry Rajoelina akuriye leta yose yahora mu kwishura kuri iyo myerekano y'isinzi ry'abantu yaturutse ku bukene bw'umuyagankuba n'amazi. General Zafisambo yanashigikiye ingene ingabo za Madagascar zitwaye muri iyo myerekano. ONU yagereranije yuko abantu barenga 20 biciwe mu mishamirano n'igipolisi. Urakoze Prime ndi ku Magenge muri studio ya BBC Nairobi. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu karere k'ibiyaga bigari. Tugaruke ku nkuru twabagejejeho ejo hashize ireba u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ejo hashize kuwa kane Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo yatangaje ko we na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bafite urufunguzo rwo kugera ku mahoro mu karere, anamusaba gukorana mu gushaka umuturambye w'ibibazo byabaye agatarera nzamba mu burasirazuba bw'iki gihugu gikungahaye ku mutungo kamere. Mu ijambo yavugiye Buruseli mu nama ya kabiri igamije guteza imbere ishoramari yateguwe n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, yarimo na Perezida Paul Kagame. Ariko nyuma yo kumva ibyatangajwe na Tshisekedi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda avuga ko ibyavuzwe na Bwana Tshisekedi ari ikinamico. Mu magambo ye ko urufunguzo rw'amahoro rufitwe nawe we wenyine. Twashatse kumenya rero birambuye icyo Olivier Nduhungirehe asobanura kuri ayo magambo yavugiye kuri Twitter cyangwa se X. Mvugana nawe natangiye mubaza impamvu avuga ko ibyatangajwe na Tshisekedi ari ikinamico. Nibyo ibyo Perezida Tshisekedi yavugiye Buruseli n'ikinamico rya politiki rigayitse, kubera ko twari mu nama y'ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, icyo bise Global Gateway Forum. Perezida Tshisekedi akaba yarazanye iyo mvugo kandi azi neza ko atari igomba kuvugirwa. Icya mbere, intambara iri burasirazuba bwa Kongo ufite urufunguzo rwo kuyikemura ni Perezida Tshisekedi ubwe, kubera ko amasezerano ya Washington twamaze gushyiraho umukono niwe utayubahiriza. Ntabwo rero agomba kugaruka ngo avuge ngo atanze ikiganza cy'amahoro, kandi icyo kiganza cy'amahoro twaragitanze mbere kandi twaragize n'umukoro ku masezerano. Ariko ayo masezerano nyine muvuga yo mwashyiriyeho umukono i Washington mu kwa gatandatu, ngira ngo impande zombi ibihugu by'u Rwanda na Kongo hari ibyo buri gihugu cyasabwaga. Mu Rwanda mwasabaga ko Kongo igomba kurandura umutwe
wa FDLR, ariko Kongo igasaba namwe u Rwanda gukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo ngo n'ingamba muvuga ko arizo kwirinda mwashyizeho. Ibyo ngibyo impande zombi zarabyubahirije? None se uko bizi umutwe wa FDLR harawigeze, hari ingamba z'ubwirinzi zashyizweho kugira ngo zirinde nyine uwo mutwe w'abajenosideri wa FDLR. Ayo masezerano yashyizwe umukono, amasezerano ya Washington, hashize amezi arenga 3, kandi ubu ngubu iki gihe tuvugana umutwe wa FDLR wakorana n'ingabo za Kongo, ndetse wahaba ahubwo ngira ngo na assurance yuko nta kizawubaho muri ibi bihe. Rero bigaragaza ko Perezida Tshisekedi ari udafite ubushake bwo gushyira mu bikorwa aya masezerano ya Washington, bigaragazwa n'ibitero bya buri munsi akoresha indege ze z'intambara, izi drone, yibasira abanyamurenge, agatera ibirindiro bya AFC 23 binyuranyije n'agahenge kashyizweho umukono i Washington ndetse ni Doha. Hamwe nko ku ruhande rw'u Rwanda nk'ibyo mwasabye byo gukura ingabo ku butaka bwa Kongo, byo mwebwe mubigezeho? Ibyo ntaho byanditse. Uzasome neza amasezerano ya Washington, ibyo ngibyo byo gukura ingabo z'u Rwanda ngo muri Kongo ni ibivugwa namwe banyamakuru. Jewe ndeba ibyanditse mu masezerano ya Washington, harimo kurandura umutwe wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ibyo ngibyo nibyo byanditse mu masezerano ya Washington, kandi niko bimeze. Mu ijambo rye yavuze ko ngo yari yaje ashaka gusabira u Rwanda ibihano, ariko ngo abonye Perezida Paul Kagame mu nama yari arimo, igice cy'ibyo yari yanditse mu ijambo aragihagarika, kwerekana ko ngo ashaka amahoro. Iyo ntabwo ari intambwe ashobora kuba yarateye ashaka kwerekana ko impande zombi bashaka ko mwumvikana? Ibyo ni rya kinamico nakubwiraga. None se Perezida Kagame yamubonye ari uko ageze mu nama, ntabwo yari azi ko agomba kuza. Naho kuvuga ngo mu gipande kimwe cy'ijambo ngo yahinduye, ngo akavuga ko yateganyaga gusabira ibihano mu Rwanda, ni handi yarabivuze muri disikuru ye. Bivuze rero ko ibyo byari bya kinamico, kandi aho tugeze ubu ngubu ntabwo ari aho gukora izo posture mu itangazamakuru kugira ngo mu gihugu cyawe bakuvuge neza cyangwa bavuge ko uri umunyamahoro. Aho tugeze ntabwo ari gutanga ikiganza cyaratanzwe, amasezerano yashyizweho umukono. Aho tugeze ni ugira ubushake bwa politike bwo gushyira mu bikorwa amasezerano twashyizeho umukono. Reba nk'urugero rumwe, amasezerano y'ubukungu y'ibyo bita Regional Economic Integration Framework, impande zombi zumvikanye i Washington ku itariki ya 3 ukwezi kwa 10 yuko ayo masezerano ari amasezerano twiyemeje kuzashyiraho umukono. Ariko Perezida Tshisekedi niwe wenyine ubwe wa telefonye delegation ye kugira ngo isabe kutasinya aya masezerano. Urumva rero ko ikibazo ari Perezida Tshisekedi ubwe. Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Tugane mu Burundi, ahasojwe irushanwa ryo gusiganwa ku magare nyuma y'iminsi 5 rizenguruka intara zose z'igihugu. Cyakora iri rushanwa mu cyiciro cy'abagore rizwi nka Tour Cycliste International Féminin du Burundi ryitabiriwe n'ibihugu mbarwa ugereranyije n'ibyatumiwe byose bigize umugabane wa Afurika. Nabajije Bernard Ntagumuka, perezida w'urunani rw'amashyirahamwe y'amagare cyangwa amakinga mu Burundi, ibihugu byitabiriye iri higanwa. Ibihugu byitabye neza ku mugabane wa Afurika, no kuvuga duhereye ku gihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Buganda, Kenya, Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire na Senegal. Nk'ibihugu byo mu karere bituranye n'u Burundi nka Repubulika Demokarasi ya Kongo, Rwanda, kuki bititabiriye? Mwarabatumiye cyangwa ntabwo bigeze bitabira utumire? Yego twarabatumiye, ariko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cari catubwiye ko kizoza, ariko barashoboye gusiba ku munota wa nyuma ngo kumva zitabavuye ko ariko bari babyiteguriye. Naho Rwanda ntitwamenye inkuru ingene byagenze. Mwarabatumiye se? Yego twaratumiye, mu bisanzwe turatanga ubutumire ku bihugu byose byo muri Afurika, biciye mu ishyirahamwe rihuza ibihugu byose byo muri Afurika muri urwo rukino, bigaca ridufasha gutumira. Mwebwe nk'abariteguye iryo rushanwa mubona ryagenze gute? Mwarikuyemo iki? Ihiganwa ryagenze neza cyane, haba ingene ryateguwe, ingene ryakinishijwe. Abaje guhiganwa barashimye cyane ko atazi guhingama byabayemwo, kandi umutekano wari utunganijwe neza ku buryo ata muntu yigeze agira uruhagarara. Bazungurutse igihugu cyose banezerewe atakibazo, kandi Imana yarashoboye gukinga nta nabagize amasanganya. Urukino rwagenze neza. Hanyuma mbere n'ikindi congeye ko Uburundi bwaciye butsinda, umurundi kazi niwe yashoboye gutwara ikibanza ca mbere muri urwo rukino. Kenya yashoboye gutwara ikibanza ca mbere bafatiye ku bakinyi bose, igihugu cyose bafatiye hamwe abakinyi, ariko bagiye bafata umukinyi umwe umurundi kazi niwe yabaye wa mbere.
ariko bafatiye hamwe abakinyi bose Burundi bwaca bwo bwa kabiri. Ibihembo rero twumva ko bizatangwa ejo, ni bihe bihembo biteganyijwe muri irushanwa? Ni midare hanyuma n'uburyo bw'amafaranga. Ntuzatwara umudari wa zahabu ateganyijwe nk'amafaranga ngahe? Oya, ibyo nibanga ja bene guhiganwa ntawe bavugira amafaranga yabo. Nibanga nzi ko bijya ku mugaragaro. Umugaragaro turabibandikira mu wese akaza afise igitabo akabisomamwo uwayeme kuza mu higanwa. Ko irushanwa ryarangiye ejo, kuki ibihembo bitatanzwe uyu munsi bigateganywa gutangwa ejo? Hari impamvu yihariye ihari? Mu bisanzwe rihiganwa rirafise irindi higanwa rigiyunga ko ryitwa Grand Prix do Gitega. Twateguye Grand Prix do Gitega nayo ni higanwa mpuzamakungu. Kweri ivyo bihugu biba bisanzwe vyaje nk'akantu ko kuryosha dusha twongerako. Ako nako rero tukazotanga ibihembo naho nyene hamaze kuboneka ababaye abambere muri iryo higanwa ryitwa Grand Prix do Gitega. Ryari ribaye incuro igira gatanu guhera mu mwaka wa 2021 ni ku mwaka dushigikiwe na leta y'u Burundi hamwe n'ishirahamwe mpuzankino ryo mu Burundi n'ishirahamwe rihuza abanyonzi b'amakinga muri Afrika mbere n'iryo kw'isi yose. Mbere ntagumuka tugejeje ku isa 12 irenzeho iminota 45 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi ni BBC Gahuza, urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com. Mukanya turagaruka ku makuru arambuye nyuma karuko gato cyane. Ndi Prudence Ngiyumva. Dusubire mu Burundi. Kumugara sukunanirwa. Ibyo biravugwa n'abanyeshuri basaga 300 mu Burundi bifuza kubonwa n'abafite ubushobozi nk'abafite ubushobozi buturuka ku muhate wo kwiteza imbere n'igihugu cyabo. Aba banyeshuri babana n'ubumuga bwo kutumva no kutavuga, bagaturuka mu miryango itishoboye ariko bakabona inyigisho binyuze mu rurimi rwihariye rw'amarenga. Barafashwe rero n'umugiraneza w'umunyamerika wavukiye Bujumbura wabubakiye ishuri rigezweho n'ibikoresho nkenerwa. Patrick Waso yagiye muri komine Gisuru aho iryo shuri riri kureba uko biga no kumva indoto zabo. Adutegura inkuru ikurikira. Igihungabane ritagira irivuga. Turi mw'ishure ryubatse ku mutumba na komine Gisuru mu ntara ya Buhumuza. Ni ishure ridasanzwe, abahiga bose bafise ubumuga bwo kutavuga no kutumva. Abana biga mu nyubakwa nziza y'amagorofa 4. Umunyeshuri umwe arafise akameza kiwe n'agatebe kiwe kari mu mbaho zibaze neza. Ibirasi ni hafi 17. Abo banyeshuri bambaye umwambaro usukuye. Abari mu mashuri mato bambaye zisa n'ubururu hasi, hejuru naho ni beige. Abiga mu yisumbuye bambaye ibara ry'agahama hasi na beige hejuru. Igihungane ry'urunani riri ubwoko bwinshi. Ubwa mbere hariho igihungane ry'urunani mananyi. Umwigisha ari imbere ariko aravuga, ariko bobo baraba cyane iminwa yiwe n'intoke kuko abigisha akoresheje ururimi rw'ibimenyetso by'abanyamerika. Kubigisha uko bituma umwigisha wabo akoresha ingufu nyinshi mu kwitegura. Epipode Nzeyimana amaze imyaka 5 yigisha akoresheje ururimi rw'ibimenyetso. Turategura nk'uko abandi bose bategura ivyigwa abigisha bavuga, ariko twebwe natwe aho bica bigumira nuko igihe turiko turategura duhejeje gutegura nk'abandi tuca twongera tugafata umwanya muremure wo gutegura ivyo vyigwa kugira ngo tubihindure tubikura muri ya nteguro y'abandi bavuga twongere tubishire mu rurimi rushobora kumvikana kuri aba bana bagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Tuba tuko turigisha kugira ngo dushobore gutahurana igihe turiko turabigisha. Umunyamerika yitwa Daniel Johnson niwe yashinze iryo shuri ryatanguye gukora muri 2018. N'umunyamerika ariko yavukiye Bujumbura kuko sekuru wiwe yari umisionari yabaye mu Burundi kuva mwaka wa 1950 gushika apfuye muri 2001. Nabajije Daniel Johnson ingene yavuye Bujumbura mu burengero bw'u Burundi akaza gushinga ishure mu Gisuru mu buseruko ku birometero birenga 215 uvuye i Bujumbura. Jewe ndi umukristo cambona ni gute abo bana bamenye Imana kuko nimba ntibavuga ntibumva bababwira ubutumwa bwiza gute. Urumva rero nico gituma navuze ni ngombwa tutanguza ishure kugira ngo abo bana bamenye ururimi, bamenye kuserura iciyumviro canke kuvyumva ibintu bakoresheje ibimenyetso no kwandika no gusoma, hanyuma niho bazoshobora gutera imbere kandi niho bazoshobora kumenya Imana. Ababa mu kibano aho iryo shuri Gisuru School for the Deaf riri barashima umugira neza yabazaniye iryo shuri. Emmanuel Nyamweru arafise umwana ahiga.
novuga yuko umuntu yoba afise umwana atumva canke atavuga hanyuma akamunyegeza nka kumwe kwera twahora tubanyegeza ngo ntiyoja habona mu bandi yomushira habona mu bandi hanyuma iki kigo kikamumenya kikamufasha nk'uko cadufashije nawe iryo terambere turiko turatera tujamwo nawe ntirimusige. Gushika ubu amashuri y'abagendana ubwo bumuga bwo kutumva no kutavuga aracarabiri gusa mu Burundi bwose, rimwe riri Bujumbura ry'abana bashika hafi 125 n'iryo ryo mu Gisuru ririmwo abanyeshuri 312. Igitigiri c'abagendana ubwo bumuga mu Burundi bwose ntikizwi. Muri komine Gisuru mu ntara ya Buhumuza, Patrick Waso. Ni cette phrase. Urakoze Patrick Waso. Tujya Kigali na Yves Bucyana muyavugwa mu mikino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Ndabashuje bakunzi b'imikino kuri BBC. Mpere mu mupira w'amaguru, ikipe ya Algeria yabaye iya kane imaze gutsindira itike y'igikombe cy'isi ku mugabane wa Afrika. Ni nyuma yo kunyagira Somalia ibitego 3-0, harimo igitego cya kapiteni wayo Riyad Mahrez wahoze akinira Leicester City na Manchester City. Andi makipe amaze kubona itike ni Maroc, Tunisia na Misiri. Ni mu gihe mu itsinda rya gatatu ibintu bikiri bibisi. Bafana y'Afrika y'Epfo kuri ubu iri gukina na Zimbabwe, umukino uri kubera Durban, naho i Kigali ku kibuga cy'amahoro rurambikanye hagati y'u Rwanda na Benin na Afrika y'Epfo ziri kwishakamo iya mbere yazajya mu gikombe cy'isi, mu gihe iya kabiri ishobora kuba yakina andi majonjora. Nigeria yo iri muri Afrika y'Epfo gukina na Lesotho. Super Eagles birayigoye cyane kuba yabona umwanya wa mbere mu itsinda, bisaba ko Afrika y'Epfo na Benin zitakaza imikino yazo uko ari ibiri. Nigeria ntishobora no kuza mu makipe byibuza hatanira umwanya wa kabiri, kuko nubwo yatsinda imikino ishigaje itageza ku manota amakipe menshi ahatanira uwo mwanya afite. Muri yo harimo Gabon, Madagascar zifite amanota 19 na Burkina Faso, Cameroon na Uganda zifite amanota 18, tutibagiwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri basketball, ikipe yo mu Burundi Dinamo ntizitabira imikino itaha y'amajonjora yo gushaka itike y'amarushanwa ya Basketball Africa League azwi nka BAL. Ni nyuma yuko iyi kipe ihagaritswe mu gihe cy'imyaka 2 na BAL kubera kutishyura amande y'amafaranga y'amasuwisi 50,000 nasaga miliyoni 10 z'amanyarwanda. Aya mande yaciwe nyuma yo kuva mu marushanwa yo gushaka itike y'imikino ya nyuma ya BAL yabereye mu gihugu cya Afrika y'Epfo, na nyuma yo kwanga kwambara imyenda iriho ikirango cya Visit Rwanda. Visit Rwanda ariyo muterankunga wa BAL na NBA Africa. Soreze muri tennis, Novak Djokovic yatsindiye kujya muri kimwe cya kabiri cy'irushanwa rya Shanghai Masters, atsinze Zizou Bugs 7-2 ku busa 6-3, 7-5. Djokovic w'imyaka 38 yahuye n'ingorane nyinshi muri iri rushanwa ubwo yarukaga mu mukino wo mu cyiciro cya gatatu kubera ubushyuhe bukabije, ariko agashobora gutsinda Yannick Hanfman. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana. Imfura ishinjagirishira amarira y'umugabo atembagwa mu nda. Izo ni zimwe mu mvugo zishingiye ku muco cyane cyane nyarwanda, ariko zishobora no kuba intandaro yo guhisha uburwayi bwo mu mutwe, ahanini kubera kubura umuhate wo kugaragaza ibibazo no guhabwa ubufasha bwabyo. Ni nayo nsanganyamatsiko tuganiraho kuri uyu wa gatanu uhuriranye n'umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe. Dr Celestin Mutuyimana ni impuguke y'umunyarwanda mu buzima bwo mu mutwe n'umuvugizi mu ndwara rusange. Avuga ko yavumbuye indwara 3 zihungabana n'uburyo bukiri mu igerageza bwo kuzivura. Ni umwarimu muri kaminuza ya Zurich mu Busuwisi mu ishami ry'ubumenyi bw'ubuzima bwo mu mutwe. Ibyo yagezeho rero mu bushakashatsi kuri izo ndwara mu kwezi gushize kwa 9 yabiherewe igihembo i Berlin mu Budage. Mugenzi wanjye Didier Bikorimana wo mu biro bya BBC Nairobi yaganiriye nawe kuri telefone adutegurira ikiganiro cyabaza muganga. Muri iki kiganiro cyabaza muganga natangiye mbaza Dr Celestin Mutuyimana izo ndwara yavumbuye zatumye bamuhemba. Cyane cyane ni ibintu bitatu byatumye bampemba. Mbere yuko ntangira ubushakashatsi
hariho uburwayi bwo mu mutwe buterwa n'ihungabana buzwi ku isi hose buzwi nka PTSD mu rurimi rw'icyongereza, mu kinyarwanda tubyita ihungabana, post traumatic stress disorder. Hanyuma ariko hakaba hari abantu baba bafite ibimenyetso batajya bibona na rimwe bafite ibyo bimenyetso nk'uko bivugwa mu bitabo by'abahanga byandikiwe muri Amerika n'i Burayi, ibyitwa nka DSM na ICD-11. Ukabona abantu bararwaye ariko ntibazigere bibona muri ibyo bimenyetso bafite. Hanyuma rero ubushakashatsi bwanjye bwa mbere bwari ubwo kumenya, kureba ibyo bimenyetso byihariye bitewe n'umuco umuntu atuyemo. Kugeza ubu rero namaze kwerekana uburwayi bugera kuri 3, ntabwo buremezwa ngo uburwaye international mpuzamahanga, ariko nibura burazwi. Mbere y'uko nkora ubushakashatsi ntabwo bwari buhari. Ubwa mbere ni ibikomere by'amateka, ibyitwa mu cyongereza historical trauma. Kuba hari abantu bahuye n'amateka asharira, ahuriweho n'abantu bose kandi akomeza yisubiramo, hari ibimenyetso bagira abandi bantu batagira kandi birenze bya bindi twari tuzi by'ihungabana. Urugero nko kugira urwikekwe rwinshi cyane, cyangwa se nko kuba umuntu ababazwa cyane n'ibintu byabaga mu muco w'iwabo. Ibyo rero iyo ni imwe mu ndwara ya mbere itari izwi ariko ubushakashatsi bwanjye bwerekanye. Iya kabiri ni ibikomere by'umuco byitwa cultural script of trauma, ari nabyo bibandaho cyane, kureba ese ni ibihe bimenyetso umuntu ashobora kugira abitewe n'umuco abamo. Urugero nk'ubu mu muco wacu abantu benshi barakubwira bati numva mfite ububabare bw'umubiri, numva mbihiwe muri njyewe, numva ntashaka kwegera abantu, ariko bikaba biterwa n'iki? Ibyo bintu akaba atashobora kujya kubyivuza bitewe n'iki? Bitewe n'uko umuco wacu uvuga ngo imfura ishinjagira ishira, agahinda k'inkoko kamenya n'icyo yatoyemo, cyangwa se baramutse bambonye amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Ibyo rero nicyo kintu cya kabiri nerekanye ko hari ibikomere by'ingenzi abantu bagira bitewe n'umuco, bita cultural script of trauma. Icya gatatu, hari uburwayi bushyashya navumbuye mu minsi ishize bwerekana ko hari abantu bagira ibikomere batewe n'urushako, kubera ko ibyo bari biteze kuzabona mu rushako bitigeze biboneka. Usanga umuntu afite ibimenyetso nko kubabara umutwe igihe kinini, ijosi, umugongo, kumva aho riteka atekereza ku rushako rwe, kutagira amahoro muri we, kumva ibintu byose muri iyi si yarabyanze ndetse yaranze n'abantu n'ibindi, ariko wabitekereza ukabura ngo ni ubuhe burwayi. Ishusho y'ibyo bibazo mumaze kuvuga mwasanze imeze gute mu Rwanda? Kugeza ubu muri rusange navuga ko mu Rwanda ndetse no mu karere kuko ubushakashatsi bwinshi bukorera no mu karere muri East Africa, Tanzania, Kenya na Uganda, abantu batari munsi ya 30% baba bafite ibibazo baterwa no kunyura mu bikomere by'amateka. Iyo babagezeho rero mubavura mute kuko no bibazo bikomeye ko mumaze kubivuga? Kuvura ntabwo byoroshye kuvuga steps zo kuvura uko umuntu abivuga, kubera ko umuntu avurwa bitewe n'ikibazo azanye, ariko ikiriho ni ukubanza kumwakira. Buri muntu uwo ari we wese ufite ikibazo aba akeneye umwumva. Icya mbere rero dukora ni ukumwumva. Icya kabiri ni ukumuha ahantu avugira yisanzuye, kuko akenshi icyo umuntu abuze aho hantu ho kuvugira kugira ngo avuge na bya bindi bitavugika. Imwe muri mu muti turi kugerageza kudevelopa ni ishingiye ku buntu. Turi gufasha abantu ko bongera kwiyumva ko ari abantu, ko bongera kwiyumva ko ubuzima bukwiriye kubaho, ko bongera kwiyumva ko bakeneye abandi, ko bongera kuzanira icyizere n'icyanga cy'ubuzima. Urakoze Dr. Celestin Mutuyimana. Aha niho turangirije ikiganiro cyacu cyabaza muganga cy'uyu munsi.
urakoze Didier Bikorimana na muganga Celestin mwaganiraga namwe mu tugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatanu. Gusa mbibutse ko ejo ari imvo n'imvano ku wa gatandatu ku cyumweru n'ibiganiro bibiri by'urunana. Niba utarabyumvise muri iki cyumweru uza bikurikire ku cyumweru. Twafashijwe na Derek Clark ndi Prudence Nyuba wakoze guhitamo bibisigaza umuryango.